watogesheje aha ubura gutogesha indani kuko ntiwumva wewe aho ubwosozi uburi kurakorora n'ubwosozi urabona inzoka nakubwiye ko wewe ndakugereranya n'inzoka niyo ushobora gukora ibishoboka byose pore mugabo iyi kunase irakunata kabisa. Jewe ahubwo mbona twosubira muri irya nzu twari tubayemo kuko kuva nakaza ngaha sindigera njya ngo mpage. Umubiri wanje urakumbuye intoke zawe. Nizera utaza gutuma jewe ndakara, utaza gutuma nipfuza. Gukora ikintu kiza gutuma wicuza nawe. Maze byagenze gute? Tuza boss. Tuwe dukora ibyo tuzi. Tazongera gukora ugatuza ka boss wawe. Ubundi boss ushaka urufasomingwe. Address wamenye narayikoresheje. Dasanga abantu babiri. Umuhungu n'umukobwa. Wasanze abantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Wow. Ubundi kuba waramenye address ugasanga umuhungu n'umukobwa ni hajya nyene. Kuba rero utamusanze ngo umubone ntisigura yuko twaguhenze. Jewe nta munsi n'umwe nihenda muri byonzi. Genda ukore hasi no hejuru. Misyo yacu ibereye isi kandi birihuta. Jimba uko bakumbwiye siko ndiko ndakubona. Nyemeza nyoneshe makari yako.
sha uyu mungu atanguye kuntera amakenga. Ubu sinubona utunyembwa kurahura kwe. Reka ndamwongera amahigo ya nyuma. Ma, jewe ahubwo mbona twosubira muri irya nzu twari tubayemo, kuko kuva nakaza ngaha sindigera njya ngo mpage. Barya bakobwa barafata nabi, ntitubumvikana. Mafi, burya ijambo uvuze rirakomeye kandi ni ijambo ryiza cyane. Ubundi ni wowe mwana wanje, werindira buca ndabaturumbura kugira ngo ugire umunezero. Ibyo byose nzobikora kubw'umunezero wawe. Mwaga buca bagenda utangure kurya uhage, mbere ntuzohaga gusa, no kubisigaza uzobisigaza. Ubona gute turabirukanye na munsi? Oya do, nawe woba wihuse, wiringira gatoya. Ico kindekere ndacikorere nka mama, sivyo? Ubundi urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe rurenze ibintu byose. Naco umuvyeyi atokora kubw'umwana wiwe. We rero humure, urabizi ko buri kira kintu cose mu buzima bwanje ni wowe cirore nirabamo nkibona. Ni nawe butunzi bukomeye mfise musi ya rino juru. We rero ibyo ntubifate nkaho umenga ni ibintu bizokumerera nabi. Nzomenya uburyo ndagucira inzira naho ntari Imana. Mimi. Ako Mimi je uje urantangaza. Urasuzugurana biteye n'ubwoba. Umuntu aguhamagaye, urumva neza umengura akabebe nawe nyene sinzi kibereye ahantu. Ariko ibyo siningorane mademoiselle. Ikintu nari ngombura hetse. Ndagufitiye amakuru meza. Mimi nagomba mumvire mu nzu. Kuki ucika intege? Harimo igitangaza ngaho? Ariko mana, Imana irihangana. Duca tuja he kandi utuje? Jewe ndinde kuri wewe? Ico ni kibazo cyo kubaza jewe. We bakubwiye yuko muri umuzigo kuri jewe. Erega mwebwe ntimurabana navyaye kugira ngo umwanya wose ngume ndiko ndabagendana nkaho umenga muri ubuhinja. Nizere neza ko wanyumvise. Ikigira kandi hari kibanza abantu batigera baburamo. Ariko gusa kugira ushikeyo nitikigoye, ariko kandi ni nitike yoroshe. Kuko nakajya gati kimbeba konyene ko kungurutsa. Uraraba mugendi yose na nyoko bagiye.
Anyway, nimba udashaka kunywa umuti w'imbeba washaka no kuja mwibarabara bakakugonga. Niyo nayo ni lift nziza. Rero nibaza ko ico kibanza nimba wumva ko atakindi kibanza mukuriye kuba mwojamo, ico kirababereye. Icyangombwa nuko musohokera mu nzu. Mama, urabona nk'uturungitse hehe? Kuzi neza ko atawundi muryango dufise kandi awuzi ko ari iwacu. None nk'ubu twirukanye tuzosha tuja iwanyu. Kigira kandi ukwiriye gushira mu mutwe Jesse ni nyoko, kandi ibyo urabizi. Mama, ariko wari ukwiye kuvira umutima wa kivyeyi kuko natwe naho turi buke. Ndakwinginze utubabarire. Ja mu kuzimu. Basi twumve, basi nimho. Urabona nk'uko twese tuja hehe gisagara cy'abandi kandi uzi neza ko ngari wa muhira. Nahise tuzomurera gute, tuzomugaburira gute tutagira niyo tuja. Bimbe, ubu bwosozi bwawe bushunguruka nibunkanga. Wanyumvise? Ikigira kandi umbwiye ngo ngaha niho hari ubutunzi bwanyu. Nyabutunzi bwanyu buriko bukorera nde? Mbeho ubwo butunzi bwanyu bwabaye ubwanyu ryari? Nyuma yuko nyoka apfuye. Hajya baca umugani mu Kirundi ngo agapfuye kabazwa iki? Imva. Inyuma yuko nyoka apfuye, mambe ngo kabazwa ivu. Genda ubaze nyoko wawe iyo ubutunzi bwanyu buri muri ririya vu arimo. Nasigaye ndakorera runo rugo. Wangije uri kurambwira amajambo nkayo. None nubona ko urashira ku isoni jewe. Nubona ko uri kura namara maze sinumva n'insiguro no bihereza. Sinumva n'ibitutsi uri kurantuka ukuntu no bivuga. Kigira kandi reka ndaguhereze amakuru ameze neza. Uwo nice nimba ni nice umbwira. Ujya ntahahwanire na donti ya wanje. Wavyumvise? Ni ubwirizwa kumenya iyo nice umujana. Kuko umuvyeyi ni wagomba gukombata kubw'umwana. Rero jewe nimwokomeza kumbera ibigeragezo mu buzima, muri nk'amahwa mu buzima bwanje. Mbeho ubuzima bugoye, nirukira abakecuru bazima nkamwe. Sasa wewe nk'imyaka ufise nturagira kuja ku mugabo kwere. Urabona ndakubwira ikintu kimwe mimi. Abandi bakobwa umva bivanye n'ubuzima no ku myaka 13 aragenda ku mugabo kugira ngo abashe kubaho neza, abashe kugikwa ashaka, abashe kubaho ubuzima kanaka. Mugabo ibyo mbona petetre ko atanu umugabo we yo kwiteka. Umuntu wirabura nk'ubwo gusya, wirabura bavuga ngo iki ngo nk'iyijoro. Reka zinirirwe navuga birebire. Mugabo ico numva wewe genda upambane umenye ujana mwene wanyu mutoyi wawe. Jewe nganzogwana n'umwana wanje. Ikigira kandi niyo twokumvikana cyangwa niyo woshaka ukavuga ngo urumva jewe nije niko nakorera runo rugo ninaje nanarukore ninyuma yuko nyoko avuye ngaha aye bamujanye ku mpanda. Je nagarutse gupambana mbe mimi ndakubaza we nimba ufise ubwenge nimba wiyumvira mu vy'ukuri iyo sapfa ko nyoko yari yarapfuye hama nanje nkacandeka kuguma mbandanya ama business yanje. Aha hantu nituba twarahariye bivuze ngo ingufu ziwanje nizo zatumye runo rugo rugihagaze, nizo zatumye inzi gihagaze, nizo zatumye umva ubuzima bukiriko buragenda. Bisigura ngo ubu rero nabacotse kandi ikindi naco nisubije ico natakaje. None nguvu zanje sizo nakoresheje kugira ngo mubashe gusakangira, mubashe kuronka ibyo mwambara. Kurazana ibintu by'intuze ngaho imiteto. Uri umuntu akuze rondera iyo ujana mwene wayo
sindabakene iyo ndababona nka kurya umuntu abona isazi yegereye isahani ariko ararirako. Nico kimenya. Merci mama. Nukuri ndakwinginze utubabarire. Nta namwe turibuze. Basi babarira byibura basi. Ugira umutima wa kivyeyi. Nukuri ko Imana nta namwe dufise twoja. Mimi sinzi impamvu watogesheje aha ubura gutogesha indani kuko ntiwumva wewe aho ubwosozi uburi kurakorora n'ubwosozi. Urabona inzoka nakubwiye ko wewe ndakugereranya n'inzoka, niyo ishobora gukora ibishoboka byose pore mugabo iyi kunase irakunata kabisa ubuzima bwawe ugapfa bakaguhamba. Niko namwe mumeze ubu bwosozi uri kurarira ubu samosozi y'agahinda. Waravye ukuntu wari kurandaba nabi, nagize n'ubwoba narinzi kugiye kunjya. Hama rero nce ngoma ndiko ndabagumiza ngaha ndabagaburire mumeze nk'ingwe, ndabagaburire ejo muzobura ivyo mujya mutangure kunjya mundire n'umwana. Ikigira kandi ndakubwira iyi game nasi ntagomba kumenya ikintu na kimwe bitabaye ibyo. Nzobona ubudunda Ron ihindukira undabe neza nzogufinyanga nagufinyonyange hama ndakugire nk'icyapati cyenda gucisha mu mavuta nka kujya babigenza ku cyapati hama ndakujye. Bivuze ngo nzokujya inyama mbisi. Wavyumvise? Ubumure gusiga ikomeye nahise ntihagirikirana na kimwe azomenya, ariko ntiyabimenya nzokujya uri mubisi mukobwa mwiza. Kondisyo wayumvise? Bye. Mimi ubundi umwana w'ingwe niyo ngwe. Byari kuba byiza uhagurutse ntagufasha gutekera hama mukagenda ubunyene. Reka kurira Mimi, ibyo nibisanzwe kuko n'ubundi byo mushikira, ahubwo wari gutekera ibyawe mukagenda. Mama! Ma princess nibiki? Ufise ikibazo yamara? Mama, ubundi nakungene wo kwimuka ubunyene. Ubunyene hejeje kuntuka ngo jewe ngo ndimbwa ngo wowe uri nyamaswa ngo twese ngo dufise imitima mibi. Arantuka. Sheri, naco bitwaye kuba dufise imitima mibi. Ariko ubu nyene tugomba tumukorere akantu kugira ngo abone nyene yuko dufise umutima mubi. Mimi, uko nyene? Ngira wumvise ivyo Donte yavuze. Rindira nice. Ashitse muce mugenda. Mumvire mu nzu. Narindi jambo ndenzako. Mafi, twigire.
tugenzwa n'amezi. Harya kenshi urazi ko kenshi twakoranye inshuro nyinshi. Icyo nagutumiye ko si kindi. Shaka gukora ibishoboka. Ukora hasi no hejuru. Ugende usamaze ujya muhungu. Ugende nk'umukobwa mukunda. Nibyaba ngombwa kana gukora ko no gutya wemere. Biyaza kudufasha cyane gushikira kariya kana gatoya. Kumusamaza nakusukundi. Ni kumubwira kumukunda, ni kumubwira kumishimira, ni kwiregeza ku buryo nakukora kuno ngaha umwemerere kugira ngo je bize kumfasha. Okay, ariko jarazi ko twama twakoranye ibintu byinshi gusa kimwe. Mukobwa muto. Icyo si kibazo. Genda ukora akazi kanje. Ibisigaye ndakora amafaranga yose ushaka. Wambwiye byinshi rero iryo diri uwo mwana mumushakira iki? Mumukenereye iki kugira amenye ivyari byo ngene ndabizi byose? Ufite ni akana nakakobwa kanje. Akakobwa kanje rero nakabyaye hariya. Rero nyina wawe yaraje ngaha akantwara. Ubundi simba ngomba ku mwana wanje aza kurererwa muri ya miryango. Rero ngomba kugira ngo uzubaze uwo muhungu hama ngene ndagatura ndagasubize ngaha mu rugo. Nakakobwa kanje keza singomba ko kaba kure yanje. Nta bindi mukobwa mwiza. Gasubire mu rugo. Pole sana. Gusa jidiri nzori gukore nkuko dusanzwe dukorana ariko uzonshimira uko vyumva. None se ni kumuzibaza gusujya muhungu? Nakindi. Wanyibagiye. Nizera je nzobikora ni masure neza. Turegeza n'abatama bakadedemba. Bakaduhana tutavuganye kajya kana nako. Ni nk'umusururu nzobanyoye. Sawa. Genda ndakwizeye cyane. Niyo mpamvu mpamagara kenshi wewe. Kuko ngura urafise ukuntu uhora ubikora. Ukabikora kandi ntumara amazi ukanzanira resulta nziza. Okay. Hame gisigaye. Nzogushimira kandi bihagije. Hamana shaka ndababaza papa wanyu ni hari. Yo papa si hari agiye unyene agiye ku kazi. Kandi nabaza ko azogaruka mu ma18. Ariko ntacu. Ngenda mukene cyane ariko ntacu bitwaye. Girere ko nari ngaha. Okay, ndamubwiye nzavuga ko ari mbere ngaha. Marlène. Tukazina keza. Thank you. Nawe witwa gute? Anje witwa Keira. Wow, Kate. Okay, ndababarira. Sawa. Karibu. Karibu. Okay. Mgenzwa n'amahoro. Cyane. Papa wari he? Papa si yari yagiye ku kazi. Okay. Haba none ntiyaza kumbwira ko ari ndende yaje kumurondera. Ibikenewe. Nizere neza ko wabikoze neza. Nizere neza ko ndakwizeye cyane ko umbwira byitsa. Boss, azi ko jewe nkoze atanu musi n'umwe naniko. Ubwa mbere naragiye turahura nyene ndamuvugisha nko nyene idini sanzwe ndarikora. Acambwira genda uzogaruka. Ngiye ndonga ndasubira ndagenda. Mana yanje nahasanze umwana isema ry'umukobwa ishana rya kana karankoreye ibintu ku buryo naje nibura.
nyine ndamukora ko ndi bebe zemwe byose nakubwira ko nzokora ngo ngo grand frère ngo nibiki ibintu byinshi karamburira indera ariko nyine byinshi namaze kubikora acambwira wewe genda uzogaruka rero nkumva nzosubirayo kandi urazi ko je ntajya ncika intege. Okay. Warakoze biki byose uramukorera byose? Ntacyo ntakoze ariko isema yakana. Okay. Wari wagiye gukora byose kumukora ko kugira ngo byose nari nahejeje kaje nyine n'ubundi ndiko ndarangiza. Ipakiye mu gitanda. Oya. Nitwari bwagende gusa bose nyizera. Okay. Nta kibazo. Wowe ntucike intege. Komeza. Ariko icitondeko ijya nyuma ntuzotumbwira ngo misyo yasi. Nkeneye ko ugiye rituba ryo ryambere ryo rya nyuma. Boss. Tuko tukorera ku mwana wihuta. Boss, cyarazi ko tumaze gukorana ibintu byinshi kandi nta na kimwe cikera kirata. Ariko nyizera ndahari ku bwawe. Okay. Nta kibazo. Hama rero boss, nashaka nyine ucobere cyo guhindutsa imishati. Imishatsi. Oh. Uziko nanje kumbara icyo kintu hari kindi kintu nashaka kubwira. Ushaka kumbwira? Igiki? Nyine maze iminsi utangurira akamasaje. Umubiri wanje urakumbuye intoke zawe. Nyizera. Nta kibazo. Ntacu. Oh, very good. Ngwino tugende ku chambre. Hama ndakucorera. Kaka, iyo dada waduhaje. Ndakwinginze ufashe. Okay. Kwana se akubajije neza shakisha. Niba nzisasa igitambaro. Ngeze ntebe. Okay. Kanda gufasha mwana sivyo? Kandi wazi kwandika neza frame. Tome ncabwenge nka mama wawe. Mama yatwigisha duha igiti. Nawe bikakunanira ndaguha igiti. Nawe tangiye mu giti na. Uri intwari sha, uri intwari. Okay. Okhanti fois 4. Nibazi yo kubizi akakara karoroshe cyane. Akosore hama kagire kagakore hama ndakwereka ibindi. 400 fois 4. fois 4. Twebwe twize ucumanza kwanza urabona ubusa. Shatushirako, shatugira fois, shatubikora mu buryo bushinze. Hama Shatukora 4 ngaha, ifasha tuyishira ngaha. Shaduca umurongo. 4 fois 4. 0 fois 4. 4 fois 0. 4 fois 0 égale combien? Égale. Urabona kaka ni 400 fois 4 fois ni tubikora mu buryo bushinze. Fois 4. Batubwiye igiharuro cyacu cyose ko tugitangura iburyo. Shatufata 0 fois 4. Raziko 0 iyo igwijije n'igiharuro cyacu cyose kiba ari 0 nyene. Wow. Tuandika 0. Nama 4 fois 0 nico nyene ni 0.
4 fois 4 fasha rero ngaha. Ok. 4 fois 4 égale 16. Subiramo. 4 fois 4 égale 16. Égale 16. Ushira ku busa twatoye ngaha. Oh, 4 ça fois 4 égale 1600. Merci ça. Voilà. Shadishira kinyishire miki cyane. Shira kunyishire. Shadishira mi. Wow. Nice. Akazina nice. Kazino. Cyiza cyane. Okay, hama rero. Chawishima rero. Cyoda kwanyira nijo, chawishima. Okay. Rero rero. Sigara barakora ibibindi. Numva gatiro kanyishe ndaza gukosora sivyo. Sanzu tabitoye. Hey. Numwe sindakugurira bisu. Merci. Gashamasi. Ubikore neza mwana. Uzogira kure cyane kuco wifuza sivyo? Sawa ndaza gukosora. Bye. Bye. Chubwenge nkakirimbuzi mwana sivyo? Ora. Ora.